Piloti Richard Hagabimana umugambwe wa Conservative New Democracy utwarwa n'umushikiranganje wa mbere w'Ubugiriki mu kiganiro cihariye yahejwe rya Amerika yatubwiye ko afite amahirwe menshi yo gutahukana ikibanza c'umushingamateka mu karere ka Pire yitozamwo aho ni mu burengero bw'umurwa mukuru wa Athens nahariwe mwirabure wa mbere ashobora kuba mu nama nshingamateka y'Ubugiriki avuga ko atari ikintu c'ukumirako. Turi kumwe mu karere nitozamwo cane cane aho ibibazo usanga bakeneye ko bitora inyishu niyo priorite ya mbere gusumvya urukoba gusumvya iyo umuntu yaje ava hanyuma ivyerekeye amahirwe y'imfise yose adafise umugambwe wanje uwutwara ariwe na premier ministre umushikiranganje wa mbere muri kino gihugu eka n'abagenzi benshi n'inshuti nyinshi banshigikiye nkaba mbona yuko nta gituma novuga ko mfise amashance na Kenya canke menshi n'amashance yose babiraba bavuga ko ni imbere cane hamwe bavuga ati ni favori kandi kuvuga ko yumva gusa nuko ndabereka ibikorwa amaze imyaka ishika kuri ine nkora narafashije cane ibibazo byari bihari mu myaka iheze cane cane vyerekeye iryakirwa ry'impunzi mbona yuko hariho amashance menshi yuko amahirwe menshi ko nshobora kugira gutorwa ku wa mbere uza ku tariki 22 haba ubaye mu nshingamateka mu bandi muri kino gihugu canje. Uyu mukandida aramutse agize amahirwe yo gusasa mu nama nshingamateka ya kimwe mu bihugu vyavuyemwo incabwenge za mbere mu isi zanditse zongera zivumbura ibintu n'ubu bicigishwa mu isi yose. Hagabimana avuga ko azitaho ibibazo vy'abimukira barimwo n'abaturuka mu karere ka EAC igihugu yatayemwo uruzogi kirimwo. Kuvyerekeye abimukira birumvikana ko usanga bafise ibibazo vyerekeye bo bonyene badasangiye n'abandi banyagihugu no kubafasha kugira ngo bamenyere hakiri kare bigururime hakiri kare bashobore kuronka nabakazi ingufu zabo ubumenyi bwabo ubukerebutsi bwabo nabwo nyine babushira mu ngiro kugira ngo bashobore kubaho neza nk'abandi banyagihugu bose. Ivyo vyo kugerera rero kenshi usanga bijanye no kuronka akazi no kumenya ururimi ibibazo vy'uko abana baronka amashure kandi bamenyera n'ingoga abadafise impapuro bazironka rero bene wacu muri Afrika y'ubuseruko harimo n'u Burundi eka n'ibihugu byose vya Afrika n'ibindi bihugu byose nimvya ko ari cyo kimwe umuntu azoshobora kubafasha kandi ndashobora kubafasha kubera sanzwe naca ibyo naciyemwo ndabizi ko nakubwiye namaze igihe ndabikoramwo haba niteguriye neza cane ko abo bantu nyitwaye ko bafise umuntu aheza akabibafasha. Hagabimana ni mu bantu bagirijwe gushaka guhirika ubutegetsi mu 2015 mu Burundi. Umucamanza wa mbere yamwejeje abona kurekurwa. Mugabo sentare yiyungururizo mu kwa gatanu 2016 yamusabiye gufungwa ubuzima bwose isaba ko afatwa ubutarariye. Gusa yaramaze kwenurira mu Bugiriki. Twamubajije niba uyu mutahe atabwo bumuteye. Kuri ubutungane bwo Burundi muri kino gihe busa n'ivyo nasize inyuma kandi ntizosubira guhura kandi naho ntanushobora kubuha ikibanza muri kino gihe kugira ngo tuvuge ubutungane bwo Burundi nuko abarundi bobanza kubushiraho hanyuma ukaba ubutungane butunganiriza Burundi n'abarundi bwubahiriza n'igihugu mbere kubera kuva mu minsi iheze kandi n'ubu nta butungane buhaye kandi nico kibazo gikomeye. Ivyo rero nta n'ubisubirako nta n'ubijako kubera baravuga imitahe yasohoka mugabo ngira ngo mumazi ko kuva mu 2015 ata gihugu na kimwe cane vy'Iburaya cigeze giha agaciro imitahe hamwe n'ubutungane mu Burundi mu bisanzwe. Nsa n'uwahinduye hamwe avuga ati tournera page. Uwo mugabo yavuye mu gipolisi cy'u Burundi afite ipete rya colonel avuga ko icivugo ciwe ngenderwako mu buzima ari ukwigenga ubuntu. Idovize y'ubuntu umuntu n'ubuntu kujya guto buntu ivyo byo kwica abantu habaye akagorana kose ukazumva ngo abantu bisha abandi ukazumva ngo abapolisi hari abasirikari basaba abantu ukimbira ko ngo kumbure wowe uhejeje ico kibazo mugabo kenshi ubugiteye murabona cyane mu Burundi ivyo tumazemwo imyaka itari Kenya uzumva ngo hariya ngo yazimiye undi ngo yazimiye undi ngo bamwishe ko bamukireye ngo bamurashe ngo nukwigenga ubuntu kandi kuva muri 15 gushika nk'imyaka ine yakurikiye nabandanye nijenza ndahanura ku mbuga ngurukana bumenyi nkebura mvunira urugo bene wacu bari basigaye mu gipolisi no mu gisirikare ndababwira ntimugenga ubuntu benshi vugo canje.
Spiros Habimana w'imyaka 54 afise umuhungu umwe w'imyaka 11 yemeza ko kugira rekurwe n'ubutungane bw'u Burundi haroyemwo igitsure c'ubugiriki ufatikanije n'ibindi bihugu vya Buraya. Uburundi buremera utubira tubiri kubavuka gihugu babwo. Habimana yaronse akabira k'abagiriki nyuma yo gusaba ubuhungiro muri ico gihugu mu 1996. Uwo mwaka yarahejeje ivyigwa mu ishure ryigisha ibijanye no kugwanira mu mazi. Yari yageze muri Atene imyaka 5 imbere yaho yanka gutaha kubera igihugu cari gihejeje kubamwo ihirikwa ry'ubutegetsi. Yahavuye ataha mu 2005 igisirikare ca kera caciziziwe n'abatutsi kimaze gucangwa n'abahoze ari nyeshamba z'imihari y'abahutu yagwanye ubutegetsi bw'ico gihe. Imbere y'umucamanza ku murwa mukuru wa politiki Gitega yireguye avuga ko icaha co gushaka guhirika ubutegetsi yegetsweko atakizi kubera canabaye ari mu rugendo rw'akazi muri Zanzibar. Gusa yemeje ko yanse amabwiriza yo kurasa abari mu myerekano yo kwiyamiriza ikindi kiringo cateye impari ca nyakwigendera Nkurunziza uwo mwaka nyene. Eroje Urikaneza, Ijwi rya Amerika.